mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu ubu abakenyezi baramaze kwerekana ko bashoboye ivyabagabo nabo bashoboye, ariko hari haho bibagira k'umuntu arimwo babiri. Hariho umuntu bumba n'umuntu bwenge. Mukurikiranya abarundi uwo mukenyezi yambaye ngufi ariwe bavuga ko yambaye impenereza baca mwita imaraya, bivuye mu ijambo ngo mama wa uraya. Abantu benshi ntibari bazi cari cimaraya. Uno munsi uvuze ngo abakenyezi bambare bikwije, bavuga ko ubivuze atarerevuka ngo ntaratera imbere, kubera umukenyezi w'iburaya yambara ngufi. Umukenyezi w'Uburundi yabonye ko ari vyiza ko yokwambara impuzu ngufi ngo niho yumva ko asirimutse, akabona ko ari ryo terambere. Ariko mu bikorwa nyabwonko rero nta kabuza ko umukenyezi ashobora no kurusha umugabo bukerebutsi, canke bakanganya kurya n'abagabo nyene banganya canke bakarushanya. Ariko umugabo niyo umukenyezi wiwe yibarutse bamuhaye iminsi mikeyi si yo kuruhuka, iba ari iyo gufasha uwo mukenyezi ari mu bwiba. Hano iwacu umukenyezi turazi icyo amaze. Twebwe tuvuga yuko umukenyezi ari inarugo, bivuga nyina w'urugo, kandi umuntu aravye hirya no hino je ndibaza yuko atazindi ndimi ku isi canke abandi ku isi umukenyezi bamwita inarugo. Mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu ubu abakenyezi baramaze kwerekana ko bashoboye ivyabagabo nabo bashoboye, ariko hari haho bibagira k'umuntu arimwo babiri. Hariho umuntu bumba n'umuntu bwenge. Abo bose bakoranira muri iyo saha imwe y'imbumbano. Tuvyihweje neza, ubuzima bw'umugabo ntibungana n'ubuzima bw'umukenyezi, ntibanganya amagara. Kubwanje ntanze akarorero, umukenyezi ari mu butinyanka sinomutuma ku rugamba aho azomara indwi atiyuhagiye, ariko umugabo ntikibuza ko ndamutuma akamara indwi atiyuhagiye. Umukenyezi yibungenze canke yibarutse ategerezwa kuruhurirwa ibikorwa, ariko umugabo niyo umukenyezi wiwe yibarutse bamuhaye iminsi mikeyi si yo kuruhuka, iba ari iyo gufasha uwo mukenyezi ari mu bwiba. Ariko mu bikorwa nyabwonko rero nta kabuza ko umukenyezi ashobora no kurusha umugabo bukerebutsi, canke bakanganya kurya n'abagabo nyene banganya canke bakarushanya. No ku bakenyezi niko kuko mu bikorwa nyabwonko abakenyezi n'abagabo ni bamwe. Abantu rero barangana mu muntu bwenge, mugabo iyo hageze mu vy'amagara umukenyezi namwe murumva yuko hariho ivyo utegeza kumwihanganirako. Umukenyezi n'umugabo rero barangana mu bijanye n'ubwenge, kandi iyo tuvuze ngo agateka kazina muntu, ngo agateka k'umukenyezi, abantu ntibabe babitegera neza. Mutegere neza yuko amategeko ajanye n'agateka k'abakenyezi yubahirizwa n'inzego z'igihugu. Iyo rero hari umugabo akubise umukenyezi aba
ari inkozi y'ikibi akoze icaha ategerezwa guhanirwa. Twovuga yuko agateka k'umukenyezi katubahirijwe mu gihe bahohotera umukenyezi hanyuma ubutegetsi bw'igihugu ntagire ico bivugako. N'ahandi ivyaha kuri iyi si mumenye ko shetani yahatse indaro. Abasoma Bibiliya neza barazi yuko nawe nyene yiyita umwami w'iyi si. Ahari rero shetani hama haba n'ubukozi bw'ikibi. Nasanze ibibazo vyinshi bishikirizwa ari ibibazo bifise imizi muri iki gihe turiko turavukanisha ukuntu abarundi bari babayeho aho hambere n'ukuntu babayeho mu bihe vya none. Iyo rero uri kuvukanisha ibihe bibiri umwe wese arabona gahaze. Kenshi turavye mu bihe tugezemwo ivyo bibazo by'abakenyezi ahanini bituruka ku gatima ko gutitura imico n'imigenzo y'ikirundi bitewe nuko imico mva makungu yadusatiriye akatwinjiramwo kuva ku gihe c'abakoroni. Hariho vyinshi vyatitutse mu mico n'akaranga vy'abarundi. Kubera ivyo abarundi muri rusangi bahavuye batangura kwikunda. Mbere n'uburyarya buraza n'ubwiyorobetsi baba basatuntu twanje bacambirwa ibiva amahanga bibagira yuko ingeso y'urugo ituba kurundi. Ivyo namwebwe murabibona. Nk'akarorero Ububirigi bwaje kuganza Burundi ari ubwami bugizwe n'ubwoko bubiri abawaro n'abafurama. Abategetsi babwo bamaze kwiganza mu Burundi bacabona ko vyoba vyiza abarundi nabo babaye nk'ababirigi bakagira ubwami bushingiye ku bwoko bubiri abahutu n'abatutsi. Ngira ngo murabona yuko abatwa bo bari bagiwe burundu. Kubera umukenyezi w'iburaya yambara ngufi, umukenyezi w'Uburundi yabonye ko ari vyiza ko yokwambara impuzu ngufi ngo niho yumva ko asirimutse, akabona ko ari ryo terambere. Ariko mukurikiranya abarundi uwo mukenyezi yambaye ngufi ariwe bavuga ko yambaye impenereza bacamwita imaraya, bivuye mu ijambo ngo mama wa uraya. Abantu benshi ntibari bazi cari cimaraya. Uno munsi uvuze ngo abakenyezi bambare bikwije bavuga ko ubivuze atarerevuka ngo ntaratera imbere. Turavye ivyifuzo vyinshi by'abakenyezi bifatiye kwitunganywa ry'intwaro y'igihugu hamwe n'ubuzima bw'imiryango. Mu bijanye n'imiryango naho tumenye ko umuryango ari gisata gikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Nico gituma igihugu gitegerezwa gukingira iyo miryango. Murabizi twese turazi yuko urugo ari ubw'umugabo n'umugore kandi bategerezwa kubaka rukaguma bashize hamwe.